Kagame kuva muri Kongo kiragoye kuko ni hagati yo gupfa no gukira aravayo apfe aragumayo apfe rero nk'imisi urabona ko yamaze imisi mu gacerere nta kinyamakuru avugirako ubu rero arasohotse ati ntabo nkurayo ni message donc ari ibintu yari karategura hari utuntu yaramaze imisi afundikanye rero baraje ko kwerekana ko yahejeje yahisemwo gupfa gwana ko yama yabishikira bene ko abantu benshi bamwise ati imbere abaye Yuda Iscariot Paul Kagame kugira arinduke kugira Brad Fair na Donald Trump ubwo kano gacerere kuko nkuko wabivuze Kagame kudandaza ikintu cose ngira n'abana n'umudamu yo bitanga agumana icubahiro ciwe canka agumana igozina giwe n'akanyarigabo kiwe ubwo ntiyo baheruka kufundika ibintu n'abanyamerika kuko nabonye banavuga ko hari na Union Européenne yongeye kugira indi nama inyuma y'irya decision ngo bige ko kuko hari bihugu bagerageje kudondagura ububirigi n'ibindi bihugu ntashaka kuvuga ngo nivyo vyari ko birashishikara cyane bivuga ati ni mu mufatire ibihano navyo turabigaruka kandi kadukundiye ariko Paul Kagame amanyama yo kuvuga ati sindota ndabakurayo benshi ariyumvira ko yo basubiye kuvugana na Donald Trump mu kinyegero bagakora deal na rigari benshi bakunda kuvuga ko ngo Amerika canke ngo abo bazungu nibiki ngo Amerika niyo yacuze niyo yaforumye Kagame na Israel umva umunyamurenge ahagaze bwuma imbere ya kamera ariko arabazwa na Skov yatabwo banabo mwafisa avuga ngo n'umurundi canke ngo numuki ngo arambwira ati twebwe bace batubwira mu gatondo ni muveyo Skov yarasubiramwe ati ni bande baba abo bababwiye muveyo ni bande atavuga ati aba bari bavuze ko baje kuturokora bas turabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Synergie nkuko mwama mwabidusavye uno musi turi duo ni Fleury le Patriote nkuko mubibona imbere yanyu imbere ya kamera ndi kumwe na mugenzanje nkuko bisanzwe sindamwita umutumire kuko tumaze kubana kenshi kandi sinzi bo mvuge no mwizina arivuga no musi nta mugabo avuga undi mwizina ntibanze reka ndabaramutse bakunzi bacu mwe mudukwirikirana ku munsi musanzwe mubizi ko ndiro Burundi etano okay iskayira nini box ndiba yes Burundi etano uno munsi hari amakuru menshi cyane turahera hakujya akanyaru aho Paul Kagame benshi bakora mwita ngo n'umwiyahuzi akaba atari umwiyahuzi naho afise ikindi kintu yoba aramaze imisi akenyura muri kano gacerere aramaze imisi kuko twabonye Paul Kagame agarukana izindi mbaraga aho yubahuka kuvuga ati jewe nta musirikare numwe nta gikoresho ndavuga inkoho nta brende nta gisasu nta modoka yaba ofete nta kintu na kimwe ndiko ndakura mu burasirazuba bwa Kongo kubera iki mushiraka igitutu jewe nandi majambo menshi cyane ana majambo yasotse mu kanwa ka Paul Kagame ubwa mbere na mbere turaza kurabira kuri ico turaza kurabira ku majambo menshi akaragenda ashikirizwa n'abanyepolitike bamwe canke n'abahoze ari abanyepolitike Gaston ndimwe yambaye ugwaga hari amajambo akarashikiriza abarundi batariko baratahura eka n'abanyamahanga kuko hari ibintu ushikiriza bakiyumvirana n'umuntu akabishikiriza yashize ku munzane canke n'ukungerangana na experience de moya muri diplomatie canke mu vya politique afise niwe canke harakandi kantu kakagorana afise turaza kuva ngaho turabe mu minembwe ibintu ntivyoroshe murasazwa bwa Kongo nyezina turajayo akanya nikadukundira tujabuke no mu mahanga kuko amakuru arahari ariko reka tubanze tugaruke neza na neza kuri Paul Kagame amakuru Paul Kagame yashikirije canke ivyo yashikirije ku kinyamakuru Jeune Afrique niye karakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndashaka dufashanye canke turabire hamwe mu busesanguzi ntangere Paul Kagame aya majambo ayashikiriza wayumvise nimba wayumvise wavyifashemwo gute n'ubusesanguzi bwawe wavyakiriye gute ku rugero rugana gute nari maze imisi nsambere n'uri karavuga kuri Burundi etano ndavuga ati Kagame kuva muri Kongo kiragoye kuko ni hagati yo gupfa no gukira aravayo apfe aragumayo apfe rero nk'imisi urabona ko yamaze imisi mu gacerere nta kinyamakuru avugirako
ubu rero arasohotse ati ntabo nkurayo ni message donc hari ibintu yari karategura hari utuntu yaramaze iminsi afundikanye rero baraje ko kwerekana ko yahejeje yahisemwo gupfa gwana ko yama yabishikira rero ko abantu benshi bamwise ati mbere abaye Yuda Iskariyoti yes aho turaza kuhashika arako baramwita Yuda Iskariyoti impamvu zirahari turaza kuzirabira hamwe ariko tukirakanye ko kugupfa gwana hari nibindi twama twavuze kenshi namana yabashikirije ko u Rwanda ibice 70% vy'amafaranga rukoresha ava mu burasirazuba bwa Kongo niho wavuze ko ndibaza uvuze ko avuye yarapfa ndibaza ko nico nashatse kuvuga hanyuma gumyeyo arapfa kuko bivanye n'umuriro ariko arakinisha canke n'umwanya ariko aratesha abantu urabona amafaranga bije amafaranga biba muri Kongo ni menshi cyo gituma uzobona no mu gukora ibintu nawe wana nawewe yovuga ati kari agahungu kahariya ndemera nsesa amamiliyari n'amamiliyari mu Kanzani kuko akoresha ayavuye mu maraso y'abanyekongo donc ntangorane ushatse no gutahuza abarundi ko bimwe bakunda gukompara Burundi n'u Rwanda ukazamva ngo hari ibinyoma byinshi nabeshuje n'ubundi ngo masure ndabeshuze baratubwiye ko bagomba bazane taxi drone umwaka n'imyaka 2 irahetse batubwiye ko bagomba bubake Ferris wheel ndabwira ati ico ntaco boshobora kimwe kizunguruka nta munyarwanda afite amahera ku barakenye nirengarenga ziko zirarandurwa bateka imitanga bari n'amafaranga yo kuja mu kugira iryaro wazire kiya kintu conyene hari ahantu hagufi muri Kenya barayifise ijya iri mu mafaranga amajana 5 y'amakenya yasize mu Banyarwanda n'amahera menshi cyane kugira mwinjire muri babiri muri kubera abaraga kabine kamwe kaba karimwo harimwo abantu babiri ijya Felix Will rero bariko baravuga yapfiriye hehe imyaka 3 igomba ihere taxi drone P sinzi n'ibintu bagomba babeshabesha ngo bagomba bagire ryari nabonye umusesanguzi w'umunyarwanda w'inkotanyi avuga ko na Volkswagen ya modoka bavuga ngo barakorera mu Rwanda bari bagana no kuvuga ati gukora na assemblage ni ibintu bibiri bidasa uhuza ivyuma nivyo vyuma ngo ntavyo bahuza ayo makuru tuzoyagaruka ko canka turaza kubishika ko nakanya kadukundi ariko Paul Kagame yahisemwo ni mu bimenye abarundi n'abanyarwanda ko Paul Kagame sirita abanyarwanda yabashoye kuri songoye kuko nkuko asanzwe abikora hari nabavuga ko Kagame atari n'umunyarwanda twamatwaye babwiye gusa ari muri vya bihugu nyene vya Nile ivyo batana bace batana kakajambo ngo nirotike ni abantu bari muri vya bihugu bimanukana canke ngo bijana na Nile hari abavuga ngo umunya Ethiopia abandi bakavuga n'umuki ariko yavye decision Paul Kagame afata azifata ku mutwe wiwe n'ubwiyemezi bwiwe atari ku nyungu z'abanyarwanda kuko sinumva kungene wo kubahuka hari abantu baca bazavuga ati Donald Trump urabona ko nk'ubu Iran yari maze imisi kamejeje yigira ngo ntiyumva urumva kandi yako kuri Iran mu bihugu byantangaje irimwo sirabe ko Iran ifise uburyo bushobozi bwo kurasa plus de 24 jours mengi ntambara igeze mu misi 24 ukwezi kugomba guhera kandi ikira nahera nuno munsi ariko Trump yarayakoze ibintu yarongitse indege zigera nko mu 20 zaramenye kiraro navyo nyene akara kadukunde turabicako ku ndebaza ko hari abatararonka makuru abayafise nabo ni bon ariko muri Iran baragabuye novuga ko bagabuye Iran kuko rijya barabara kiya kiraro ako barubaka ca huza Tehran kijya muji nindi miji umva yari principal kijya mu burengero hiyakira cari principal cyane bababaje cyane donc ubu hari imigwano ikomeye cyane hari hakurya ariko rero benshi akavuga ati Paul Kagame kugira arinduke kugira Brad Fair na Donald Trump ubwo kano gacerere kuko nkuko wabivuze Kagame kudandaza ikintu cyo cyose ngira n'abana n'umudamu yo bitanga agumana icubahiro ciwe canka agumana igozi nagiwe n'akanyarigabo kiwe ubwo ntiyo baheruka kufundika ibintu n'abanyamerika kuko nabonye banavuga ko na Union Européenne yongeye kugira indi nama inyuma y'irya decision ngo bige ko kuko hari bihugu bagerageje kudondagura ububirigi n'ibindi bihugu ntashaka kuvuga ngo nivyo vyari ko birashishikara cyane bivuga ati ni mu mufatire ibihano navyo turabigaruka kandi kadukundiye ariko Paul Kagame amanyama yo kuvuga ati sindota ndabakurayo benshi ariyumvira ko yo basubiye kuvugana na Donald Trump mu kinyegero bagakora deal na rigari benshi bakunda kuvuga ko ngo Amerika canke ngo abazungu nibiki ngo Amerika niyo yacuze niyo ya forum ya Kagame na Israel wo uvyumva gute ico je kuri ico urabona ndiko
ndabivyo ndiko ndabona sishobora kwemeza ko Kagame bari baravugana na Trump igoma kuri kote ku buryo b'abademokrate aje kuba ari karafundikanya utuntu n'abademokrate kandi bariko bararondera kandi ko intambara yopfumishika no muri Novembre kugira ngo nyajya amatora ya Kongre abademokrate bakaronka intebe nyinshi kuko urabona bariko baragomba kuvuga ko Trump atantebe nyinshi yohava aronka bivaye n'ibi bikorwa mugabo rero Kagame akaba arafundikanya utuntu nabo kugira ngo n'intambara isubire imere nk'isubire itoto bumve ko gende bumve ka ari kandi abandanye urugamba ubona ko yavuze ati sindabakuranye je ku yindi kote ndaca ndamuvuga ati Kagame ni nka Farao abanyisirayeli vyanditse muri Bibiliya baragombye gutaha Farao baramugerageza Imana yamugerageza iramurungikira ibintu bitandukanye inzuki umwijima ibikere irica abana b'imfura no wiwarimwo umwana igihe yica umwana niho yaciye afata ingingo yo kubareka mwana aho ne mu nyuma arabasanganye rero urabona ibintu by'ibihano ibintu byose zo kumushira ko pression vyarabaye urahuza gufungira aba generale bangahe ko ari kimwe na Farao yakorewe yego bijya bikire vya Farao birahura uragerageza kubihuza n'ibihano kumwe amazi yahinduka amaraso ni bijya ruzi rwanire rwahinduka amaraso na Nyabarongo ubu ngigeze Kigali ngo yuzuye ngo uca hejuru ibarabara cyose uruba bigenda bikwegana hari umuntu avuze ngo u Rwanda ngo bururi mu mwaka udasanzwe kubera ibintu biko biraba biteye ubwoba ibintu bibera mu Rwanda ahubwo nuko bafise babimenye kare barazana camouflage mu binyamakuru nta kintu cyo mu Rwanda nukuvuga bavuze ibintu bibera mu Rwanda bakabivugira rimwe ayo yugo yes okay navuga nti rero turabe Farao kuba yaratinze akagondozwa yaraciye mu bintu byinshi bimugerageza ariko Imana umunsi umwe yica imfura yiwiwe aravuga ati nimurekure abo bantu bagende rero muzi dufate ko abo banyisirayeli ari bajya abakongomani bicwa buri munsi batwaye ubutaka bwabo baraganzwa barasambanywa nico gitigira inyamwinshi mwisi c'abagore muri Kongo ngo bafatwa ku nguvu sero yibi ku mwanya baho baharura ko ku musogonda haba hafashwe ku nguvu abana abarenga 10 rero biko raraba isi yose irazi ko Kagame afise abasirikare muri Kongo kandi ivyo banimwe barakora amaresultat yavyo nibige tuvuge yuko niyo yasamara arashobora kugwa mu kiyaga gitukura kujya Farao yaguye uko yarabakurikiranye yagize Kagame ariko aragira umutima ukomana ariko arakomantaza umutima kubera kuri kurabira abane biriko biraba urabona uti none naya nikahe kazoza none barazinzira ni igihugu jemne cemere cice kumugaragara isi yose amere nka Netanyahu barahajya baravize inguvu zinyana na Netanyahu n'amajambo Paul Kagame ashikiriza urumva ko harimwo kwihebura ni kwa kundi nyene ko naravye kuvejo ndaba ijya interview yakoze kuri Jeune Afrique naho yeka aravuga abana ko na Paul aragaragaza ibimenyetso haba hanze ku mubiri avuga nk'urushe kunge navuga arabivuga mugabo kabona neza kari kabindi nyene vyo kugira abanyarwanda gumwe babona ko Paul Kagame akomeye kuko ugiye kuraba nta nguvu nyinshi cyane Kagame hava asumba Donald Trump yabishatse ariko tubigarutse ko kumvo zuko biriko biratera amakenga abantu benshi nancu kungene ndabibona sinemeranya ko Kagame ariko arakorana na Trump ahubwo Kagame nkuko wabivuze niko raje ndabibona ubuhombe buri hose avuye muri Kongo arapfa agumyeyo bararasa rero ariko aragerageza arabe ko kwigwana kimwe muri ivyo coshoboka ari co guma kimuzanira avantage we ariko kuguma muri Kongo kwiba no gusahura nugamenyesha makuru yaramubajije none ko bavuga uriba uragira ukuntu kunuko ntaco yashimye kubivuga ko barageze naho bamaze vy'umuhungu Havyarimana aradendekeranya ngo ari mu ma network mu ma réseau ngo FDLR nibiki ngo rero ngo Tshisekedi mba mwakira ngo nuko ari ikintu baba ariko barahurizako ngire ko ndababwira ko Hemedi numwe arongoye ingabo inyeshamba zo muri Sudani ziga zitwa Speed Force Support
Sudani ya ruguru ca y'epfo iri kirakorwamo genocide y'abirabure iriya ya ruguru urumva urya yaragiye mu Rwanda Kagame yaramwakiriye none ko Kagame yamwakiriye yaraje karakorana ububi canke imigambi mibi nawe bisigura ko afise ico bahuriye iruhande ya Kagame Ruto yaramwakira aramuyambira mu ati welcome my brother gushika n'abasudani baratangura kuva muri Kenya barugara amashopo yabo bisubirira iwabo abandi baragenda mu bindi bihugu bavuga ati finale mwe twatutse ko wewe Ruto woja kuyambira Hemeti umukuru w'inyeshamba ngira nzo ngene nimbwebwe za sarambwe mugira zibivuga mu carabo atwica strategy nimwe no gusambanya abagore haro nabo basambanya abagabo babo babona n'abana baca birangira abandi rega hajya burya gusambana burya sukuva babasambanya bajya hari bari babateramwo imigera ku buryo uwo mudamu hazogera igihe akabirana n'undi muntu agaterama amwanduza ya migera ibyo bintu n'ukugwiza no gupropaja bafite umugera bawugize ikigwanisho kuko nabonye n'umukobwa w'umunyarwanda kazavuga ngo jewe umuntu ufuma ngenda nkarondera ngo umukenya yavuze Kenya sinzi gituma kareho afise experience ufuma ndondera umukenya ngo afise wa mugera umuturira nkagenda nkawuvoma ngo nkawitera nkaca ngenda rero nkagenda ndawubaha ngo ndawubaha yes narawumvise naramwumvise ndagira n'ubwoba abantu bandura umugera mu nzira zitabavuyeko ego harabaja mu busambanyi mugabo jende basakata umuntu aja gusambana avuga ati ngiye kurondera umugera hari gihe bawugwamo ko nyene nta muntu arondera umugera nta wandura ngira yagiye kuwurondera niko nibaza mugabo sindabavugiye niko biri ntawe biratebwa reko umuntu avuga ati ngo nofuma ndawitera kugira nje kuwuha umuntu kanaka ngo bari abazarendo ngo nabande urumva ko ni ibintu bibarimwo ni ibintu batamitswe ni ibintu babogaboga ni ibintu bigishwa kabisa bagatozwa icambo c'abanyarwanda bavuga ati ngo ni ikosi yes tuve kwa Paul Kagame tuje mu minembwe nabonye bimwe bita Kagara ya BGA Banyamurenge Global Advocacy aheruka mu Burundi baraye batangaje kandi bugira kandi bashimira ko leta y'u Burundi bahereye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro n'abarundi muri rusange ngo kungene twabakiriye kungene twabanye bagakenguruka vyinshi ariko bakarangiza banenga hada kunenga gusuzugura nukuvuga kunegura bakarangiza banegura neza na neza igikorwa Paul Kagame ari karakora cyo kwica inka mu minembwe kugira ngo aronke uruvugiyo bijya bintu niko nawe ubona bijya makuru yabijya barasha M23 biri kumwe na twigwaneho hariya barashaka kuva hariya kuko nta nguvu bafise zo kubandanya bagwaniranye ariko bakaguciriyemwo rega nta kuvuga ati nta nizo bafise M23 ntibari kumwe na twigwaneho oya hariho kerekezerema regiyo hariho kerekezerema z'aba RDF mugabo ntibaze ngo inguvu RDF ifise inepfo za Rucuru haja muramba barira amarokarite hari arangora basi kujya usanga bari Rumangabo bari ku bwinshi n'inguvu n'amabrende n'amatekinoloji mu minengo yakubwira ngo nta n'imodoka n'imwe abatwigwa ntibagenda n'amaguru ico kiri mu bintu ngo kiri mu kintu mu bintu bibajyanisha bituma badahuza kuko twigwaneho yaragiye kuyunga kuri M23 mugabo ngo hari mu minembwe hari nyene guma wumva za ho Platon na hehe nta mu M23 ngo abariyo ngo babaha ibigwanisho nivyo hariyo abantu b'abastrategie bamaneka bagenda kora abastation bakabira n'imikenyuro rero umukenyuro bari mu bakoresha ubu nuwo kugira ngo twigwaneho niva hariya izivaneyo n'abanyamurenge rero kubera ko babona abanyamurenge batovyemera kuvayo bazi ko bakunda amata bariko barasinka zabo babanaje guhonya inka kugira bavuga ati dufata kugumino niki bace borongera baca bagenda bakaba baratanga izi ni drone za FRDC z'abarundi ngo zavyishe aya mafoto warayaravye
usanga inka yatowe n'urusasi none drone yarasa urusasi oya ivyo twavyanse kuva kera kuva bakirasiga nzu ya Karine Karine Buise bavuga ngo ni drone ni biki amajya amasaso yarabonaniye gusigura gushika none munsi ntibarasigura ziga ntoboro zari ku gihome vyari biki rero no mu Minembwe nuko nyene amafoto yaravye na masaso kabisa rero umva ico bashaka ubu bariko barashaka guforsa abanyamurenge baveyo kandi hajya abanyamurenge bakunze bakavayo hariya bajya bose baca bakinjira bakavayo kuko bariko barondera uburyo uri kurabiraba abanyamurenge bakunda bakaja mu Rwanda ni iturufu yo kuzosura kugaruka muri Kongo rero umva rero baragerageza ibige byose bananiza abanyamurenge babateranye na leta babateranye n'abarundi bitwe ko barimo barakorerwa genocide hajya no mu minsi zamuzumva batanguye kubiraramo bana bigebenera bari kubagirira inka burya baratangura kwira ahubwo tuhamagarire Minembwe en alerte Minembwe en danger abanyamurenge babishoboye barondera ama strategy yose ashoboka batabara mubwire bene wanyu kuko ico uri kuravuga iki Dieudonné karavuga nico niko naje ndakibona aho kwa karategura na projet izomara na 20 ans nkuko wabivuze ikiba kigerageje muri Uvira birangira Scov yagiye muri Kamanyora aho bari babegeranirije agira ama interview muri ama interview sinzi ko wabibonye hari umumama w'umunyamurenge umwe yabwiye Scov ati ngo batubwiye ngo mu gatondo bace batubwira ngo dutekere ngo tugende Scov yacabaza abo bababwiye ni bande ako kantu nubaracaka mutoka aba M23 kuko ntiyagakase nanje nace ndakabona mbiyombi candagakata candakabika candagwa kuzanda gapartage ahantu ndabira bavuze ko bariko barishwa na Wazarendo bariko barakugwayo na FRDC n'abarundi nkuko babivuga umva umunyamurenge ahagaze bwuma imbere ya kamera ariko arabazwa na Scov yatabwo banabo mwafisa avuga ngo n'umurundi canke ngo numuki ngo arambwira ati twebwe bace batubwira mu gatondo ni muveyo Scov yarasubiramwe ati ni bande abo bababwiye muveyo ni bande atavuga ati aba bari bavuze ko baje kuturokora bas M23 bana ndakubwiye ko Scov yagushika n'ubu hari n'amakuru avuga ko ya telefone Nyarugabo Moise kora amakuru ayaga kubaza Moise Nyarugabo ku telefone atavuga ati ndivurira kiragwanga mgoje ntikirango ngo nta bubasha ifise ataza ngo bubasha ifise ngo nubuhe none nawe wanyu cara mubabaje ngo abanyamurenge baramusuzugura Nyarugabo ubu nta jambo afise rero Scov yeruka kumurondera kandi ku telefone ngo amubaze situation yaziri yanka acaramukupirako wacha mwandikira message Scov yakutanyitaba ushaka ndakwitabe tuvugane iki ivyo wakoze ntiwabibonye message je barazindungikiye conversation sinzi kare Nyarugabo yayitanze conversation cyangwa ari Scov yakize screenshot arungikira mugenzi amubwira ati Nyarugabo yagumutse yo screenshot ndayifise yes urumva rero ivyo uri kurashikiriza nivyo baragerageje kubakura muri Uvira baci babahuzana babandi bari Minembwe araza ho plateau na muri Fizi babamanure ico bashaka ntacuzi Kagame ashaka kubahonda aroni kindi kintu taruzi yes agomba kubica abanyamurenge ni Mugabe ashaka kubica nasigure ni shabu niki kuva mu 1996 umunyamurenge na Kagame baciye bagira sansi niki Kagame yarinze yinjira muri Kongo abanyamurenge bamwankiye base kwihuza nawe yababwiye kaninjire muri motife yanyu baranka acarondera motife ziwe acagenda kuzako acatingitingica impunzi z'abahutu zari zahunze bari yo kwere aratikiza ahejaniranya n'uwundi yo batavuga rumwe nawe arakubita abanyamurenge mariko ntibahera kuko nta wicira ubwoko kubumara haci havukana bajya ba generale muri uwo mwanya rero Paul Kagame akubwira abanyamurenge ntibahuza rero benshi bakora avuga ati niyo yashe kuba rimwe muri strategy yo gushaka kubarundana abanoze fresh ikindi naco strategy plan B niyo kubegeranya atoboremwe abamuyobotse kuva kera agehora ubona batora bya bupapuro nibiki aha mahera bakamwumva ijya mani power yiwe babajane mu Rwanda babajanye mu Rwanda bongere bakora ikindi kintu cyo kugumuka batabaze oni batabaze UNICEF bongere basabe gusubira muri Kongo erega n'ubundi muri Kongo aca asubira nayo na RDF
kwanza hagazosubizwa RDF erega n'ubundi hajya hano umenye yuko no mu kuva muri Kongo abwiye abatwaye ntazotwarana n'abazi batamuyoboka abana batamuyoboka azobanza batemwa ya mashamba yes of course azotwara abajya abona tanga uvu bafise zo mu kumuguhumukana iyo gere neza ashobora gukoreshwa kugaruka hehe muri Kongo cyo gituma tuvuga tuti ikimenyetso ca mbere cyuko abanyamurenge bari yandanje zijya nka ziriko zicwa na twigwaneho kugira bace bavyagirize hehe bavyagirize mbese Matama n'umusirikare watwigwaneho wo hejuru mbere hana bahagarariye niwe na Sultani Makenga we ni coordinateur bari commander supreme watwigwaneho hagariye katari karavuga benshi bari bigitse kuvuga ngo baramurashe yarapfuye Sultani Makenga ngo na Matamashe kuba barapfuye kuko Makenga utoza kumbarira yuko akiriho utanyeretse live ari karavuga ni Makenga si Makenga gusa ubwo rutonde ruguma gwiyongera James Kabare bumuheruka ryari James Kabare ujya bavango naho ngo yoba hari mugabo ngo agira mu gakinga nta foto nimwe aheruka yagiriza perezida wacu bya genocide hagera akiri muzima Kagame ngo ntihari bwamukone bamukonye uruti rw'umugongo birangira ngo apfuye aya makuru yose two turarondera ukuri tuyegeranye abasanzwe bafise ko umuco baraza kuza muri commentaire ariko James Kabarebe Sultani Makenga se Matama Kagame ashiko bari abakozemwo vyandashe buri muntu wese yoza yomera nk'uvyura umutwe akaduwa abana Kabarebe nimero ya kabiri havuye Kagame yari Kabarebe kandi Kabarebe yoshobora no gutera kudeta kandi none ntiruko barumvigwa cyane baramukunda cyane Sombirige bamutasombiri yes mu minembwe rero strategy nuko ndabitahura we niko bitahura bariko barica ziriya nka kugira d'abord hagi imitego ni myinshi aje ko harimo n'imitego ine kugira abanyamurenge bikunde aba déplace abatware mu Rwanda de kugira bakorere ico citwa kari genocide ifate yaba yindi ibe y'abanyamurenge bayideclare muri Kongo kuko Paul Kagame agira kuri genocide nivyo bintu vya minorité de tutsi kwa hanyuma ikindi kintu kinyegeje inyuma nuko ashaka gukangurira communauté internationale ibihugu mpuzamakungu basubire kumwumva base kuvuga ati none murafashe n'ibintu vyari bitunza abanyamurenge kuko hajya yabajewe na wewe n'abandi bose bafise umutima barota amahoro n'ubumwe bw'abanyafrika muri rusange eka n'isi nzima nta muntu yogererwa iyicwa ry'abanyamurenge nta muntu n'umwe muzima afise umutima nk'uyu wa Fleur le Patriote yoje kuryohererwa abantu bakora randurirwa irengarenga abantu bakora barabomorerwa hari mu wahora ari umujournaliste rayo nyene tuzomukora kikiganiro canke tumucishemwo yes bashaka kumucisha umujournaliste yatanguye avuga u Rwanda nigihugu none nikiri mu paradizo kigeze ko nakoriya ubikenye nk'ibindi ejo baramubomoreye amashure aba mu bambere bongera kuza gutatabiza uriko uravyumva rero harimo strategy nyinshi zituma Kagame agaruka kuri muri diplomasi kuko na Evode na bakensi bonyine baravuze ati ko diplomasi na Marshal umwe akunda guhubuka Marshal yababwiye ati vyarabananiye na Scovia ejo yaravuze ati nimuveyo yapopoje abanyamurenge ngo baveyo ngo nayo mventura ngo iveyo ngo kubera ngo vyase kabisa kare baranabibona nabivuze kuva kera nibahige rero ubundi bari kubahiga rero urumva ko byumvikana wa mukenyuru cyaro nka wa mukenyuru wo kugenda wo kurondera ingene bavayo mugaba barakarondera na koze bizotuma basubira yes bateza kurondera ikintu kizotuma basubira ikindi kintu nawe babwiye ko umaze kubona fa y'intambara diplomatique n'umunsi batangura kwataka kayikwamba ngo afise inda febrese bari hagara n'amaze kubona barahushuwe ubu rero karababana yes rero ivyinyegeje inyuma yo kwica zijya nka mu minembwe burya bwicanyi n'amastrategie yose bako barakora kugira basubireyo nico bakora bamaze kugira rotre uratse ko na meya w'umuji wa Goma bamukuye kwanza ubahara navuga ko yamaze kwicwa kuko yavuze ngo bako barasubira barava bagenda kuri metero 30 naho bari bavuye gusa kugira barase ziriya nka baronke motife bace basubirayo rero kujanye n'urupfu n'ibikorekorwa mu binembwe ni strategie yo kurondera ko basura kuri plan diplomatique yego yes murakoze cyane nanje nagushimiye